uyu mubarwa uri hejuru twashimye gusubira guhurira hamwe kugira ngo twibuke wa munsi mubi, wa munsi watunyaza abakunzi, ukatunyaga abavukanyi, abavyeyi bagahekurwa, Uburundi igihugu cacu bugasahurwa, ibibondo bwibarutse, iki gihugu cose cuzura umukorane w'amarira n'ikigandaro. Abavukanyi twaje kwibuka no gusabira, igisiga cabanuye bakiri imfyufyu, bakiri bato. Abansi b'amahoro ntibabakundiye ko bashika mu bigero kugira ngo bashobore gushira mu ngiro ingabirano zose Imana umuremyi yari yarabahaye kugira ngo biteze imbere, bongere kandi bateze imbere igihugu cabibarutse. Ariko rero bavukanye, naho bibabaje kandi biteye agahinda, iki gihe nticari igihe co gucura intimba habe namba. Iki gihe si igihe co kwicurikira canke guca urutoke. Uyu munsi ni umunsi wo kwibuka, ni umunsi wo gusubiza iteka abarinyazwe kubera umutima mubi wa bene wabo. Uyu munsi turi ngaha kugira ngo twerekane icubahiro, twerekane n'urukundo dufitiye abavukanyi bacu bishwe ubwo gashinyaguro, ataco bazira kindi atari ubwoko nabwo nyene batihaye. Turi ngaha kandi kugira ngo twerekeze amaso ku Mana umuremyi, tumutakambire tumusaba ko yokiza Uburundi igihugu cacu ico caha c'ubwicanyi. Kukabanka ko bagenzi, igituma twerekeza amaso ku Mana nuko tuzi kandi twemera ko Imana yacu ariyo soko ry'ubuzima, nuko tuzi kandi twemera ko Imana yaturemye, ituremana agashusho kayo. Turi ngaha kuko tuzi kandi twemera ijambo ry'Imana, iyo Mana yatwibwiye ikongera kandi ikatwiyereka imyaka n'iyindi. Imana yacu ni Imana yumva, ni Imana itanga amahoro, ni Imana ikiza, kandi ni Imana ikunda Uburundi, ni Imana idukunda twese. Ni ivy'ukuri abacu barigiriye kandi ntibakigaruka. Eka ni nabo twaje kwibuka uyu munsi kandi tubasabira. Urupfu rwarabakubiranije bakiri bato, bagenda bakiri imfyufyu, ntibaronse umwanya wo kugaragaza no kuyoboka ingabirano zose Imana yari yarabahaye nk'uko nari mpeje kubivuga. Twokwibuka kandi bavukanyi ko kuva Uburundi bwikukira, abana b'u Burundi bagiye barahitanwa n'urupfu rw'agashinyaguro, bagiye barahitanwa n'amasanganya menshi yagiye arisubiriza muri iki gihugu ari benshi. Kumbure nabo nyene twofatira akaryo kugira ngo tubibuke, duhoze imiryango, duhoze abavyeyi bagiye barabura muri iki gihugu. Nivyo twese twibonera. Imyaka yakurikiye intahe y'ukwikukira ntiyatubereye myeru muri iki gihugu cacu. Umuntu avyihweje yitonze
ashobora kwibaza ko kwikukira ku Burundi kwabaye akabarutso ko wakaciye kabaruka. None bagenzi, cyane cyane mwebwe gwaruka, mwebwe kazoza ku Burundi, tugire gute? Ubwa mbere nashaka kubasaba ngo muze twerekeze amaso ku Mana nzima, yo yaturungikiye umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo, kugira ngo umwemeye wese ntapfe ariko aronkeriho ubuzima budahera. Nitumusabe dushimitse aturonse uguhinduka nyakuri kw'abarundi bamwe bamwe. Niryo berwe ribereye, niyo ngorore dukwiye gushikanira Imana uyu munsi, iyo Mana nzima yonyene ubuzima. Nimuze dusabire n'abanyakabi, abo bose bateye isibe mu Burundi, kugira ngo bisubireko, basabe imbabazi, bemere ko bayovye, maze bagaruke kwa Dawe wa twese n'umutima wigaye nka wa mwana w'igishushushungwe. Bavukanyi, nimuze dutakambira Imana yo yatugabiye iki gihugu ciza iciye kuri ba sokuru, yo yatugabiye Uburundi, igihugu ciza, itugabira Uburundi mavukiro, maze dufashijwe n'inema y'Imana tubugarukire, tubusanure, tubwubake, busubire bube icibare c'Imana, Uburundi busubire bube iwabo w'Imana n'abantu. Naho twaciye mu mageragezwa menshi, Uburundi buracariho. Mu Burundi haracariho amata n'ubuki. Nimuze duhanga amaso Yezu Kristo ku musaraba, aho wenyene adusabira ikigongwe, adusabira imbabazi. Twibuke kakamo yatura agira ati ndanyotewe. Nta yindi nyota mwene Mana yasemerera atari uko abarundi twova mu vyondo n'ibishanga twivayangamwo. Nimuze twegerane urukundo umukama wacu Yezu Kristo. Nimuze twiyoroshe, twemere guhinduka, duhinduke mukuri, maze tureke Yezu dutyorore inabi yose n'igicumuro cose. Nituve mu nzira y'impari zidacika, tureke kuzera amahoro ahatari, kandi inzira y'amahoro tuyibona, tuyizi. Amahoro y'ukuri ari ku Mana. Imana nayo yarishushanije muri wewe. Baza umutima wawe rero, ubaze Imana, ubaze uwo mutima ari wo kami ka muntu. Uheze wibaze igituma woguma ugira ikizeze ku bubisha n'ubwicanyi. Niba ukunda Uburundi, banza ukunda Abarundi, ubakunde bose utavanguye, atanumwe avuyemwo. Ujyanisha Abarundi wese akabankanisha, namenye ko yankana Uburundi, akanka n'Imana yaburemye. Imana yashinze ibwirizwa rya 5 ribuza kwica, kandi burya uwica apfa ubusa. Yangiriza igihugu, akangiriza n'umuryango, kandi kumbure atazoshika no gucarondera. Nitwokwibagira wa mugani wa basokuru, nibo bagira bati umuhora niwe muhogwa. Nta muhezagiro rero uri muri uwo mugambi mubi. Nta muhezagiro ushobora kuva mu gicumuro cyo kwica, uhora umuntu ubusa, cyangwa ukamuhora iby'isi utamuhaye kandi atakwivye. Ndetse nuko igihugu nyaza umuntu kizokwishuza, nawewe
hari naho uwo wishe utateba kumuhambya, mugasigara muragirizanya imbere y'intahe y'Imana. Nta mahoro rero ashobora kuva mu bwicanyi. Butubahiriza Imana ntibwubahirize n'igihugu. None rero bakunzi bavukanyi, uyu munsi turi ngaha kugira ngo duhimbaze ubuzima. Ntituri ngaha kugira ngo duhimbaze urupfu. Turi ngaha ko twemera ko Imana yaremye ubuzima kandi itaremye urupfu. None rero nimuze twiyemeze, tuvire hasi rimwe, maze tugwanire ubwo buzima, dukingire iki gihugu cacu, tugisubize umutamana, tumurikiwe n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Amen.